amusubire kumubaza uti mbega no kubera situation imeze gutya ngire gutya cyangwa ngire gutya akakubwira bamuhaye ordre bati genda uramforce perezida hajya mu ntuzi uramforce sécurité ya perezida kandi uzibira amantuza ama accès yose aja kuri palais yaciye agenda gupakira perezida na famiye nk'aba agiye gupakira muri uba nk'uko nyana yikora ko n'ubu hanyuma rero cyo niyumvira niyumvira yuko abantu babwizwa kumenya yuko ibintu bagize guhera muri preparation gushika muri ntuzeye nibara ahubwo nibara muri en terme militaire ntibyigeze biboneka ikindi naco no kubwira yarazi neza yuko abasoda bo mu ikambi wabo bagumutse kubera iki kubera abasoda biwe atwara biwe nyene bari bamugumukanye ntibamukurikiye ico ni kimwe nawe batamukurikiye yagira ngo bari hehe donc nuko bagumutse icya kabiri aratwibwirira we nyene ngaha mu gitabo yuko yagiye abona hejuru ku ruzitiro ubwo kuri pare abona ku ruzitiro kunduze kuri aya ku ruhome chef de proto wiwe aduze ku ruzitiro aramuhamagara ati lieutenant Rugigana ati nusohoke uze n'abasoda bawe mushira inkoho hasi muze ku murongo muze mumanitse amaboko ati musohoke muve ngaho ibyo no kuvuga iki nibyo no kuvuga ko babasoda bo muri mpuze biwe nabo mu ntuze no muri iyo kambi yawuzi bamubwiye yuko bamaze kugenda ku ruhande rwa ntuze rwa enemy nukuvuga yari yamenye neza yuko atashobora kugira gutwara perezida hariya rero ibyo abantu bavuga ngo yari kumutwara muri ambassade ngo yari kumutwara ngo hehe ngo no bari kumudefanda sur place yaba yazanye force yiwe irakwiye ndayizi force yiwe irakwiye abo basoda bafashe ingoho zabo bakarasa nta muntu ye kwegera bari kurasa meme inijurune cyangwa iminsi ibiri kandi ndazi neza yuko barashe bakabona abasoda bariko baratemba nta muntu yasubira kwegera izo ngonda ndazizi gutya zitwaye imyaka myinshi nta muntu yoshobora kwegera iyo BRDM iriko irarasa ntibishoboka ntibishoboka ntiyarashe nuko nobikubwira reka ndeka abandi. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Rumata mwambwira ukurikira hanyuma tukamwumviriza. Merci beaucoup. Wihangane Alain niziri kunama hama Alain. Sikumana. Alain mwihangane, merci beaucoup. Ariko Alain nashitse kera vraiment nakurikiye ndondeza. Oya ntiwakurikiye ndondeza uko mukoma. S'il vous plaît nta polémique reka tuganye umwanya. Oya ntaca ariko igikuru nuko mumpaye akanya murakoze cyane kandi ndabashimiye ku kiganiro mwateguye ndashimiye cyane abatumire Colonel Alfred Nkuruziza na John Colonel nibaza ko ari Colonel niba ntihenze John Ngobirakiza mwakoze cyane kuza kutuganiriza jewe sinza guteba nashaka kugira ico mvuze kuri icyo gitabo mfise n'utubazo tutari twinshi ngira commentaire personnel ku gitabo kuko nabandi mbona bayigira kubinyerekeje iki gitabo ndakibona nka inkinamico icyo mbona bwa mbere ho ndabona ko umuntu atacandika yiteze appréciation yo biri positive donc ntiyicura ko hari abazogikunda apfa kwandika biboneka ko umengo hari uwamutumye kwandika biboneka ko umengo hari uwavuze ati harageze ko tuvuga ibintu by'uko twatoye umuntu yishe ndadaye tugere tubesha abarundi kuko nubundi ntibahora bakunda kuronka ukuri n'abantu bakunda kutamenya ibintu bibaba bati nibaza yuko atarazi nuko tuzokwihotruva umunsi umwe turiko tugira analyse nkizi kuko bishika gake ku gihugu cacu nibaza ko l'écrivain na l'éditeur donc la maison d'édition
batigeze bicura yuko umunsi umwe tuzokuba turiko turakivuga ko nk'uku turiko turabikora kuko ni igitabo ubona ko giteye isoni. Ivyo vyari vyerekeye ingene ndiko nderekana intumbero y'igitabo. Ni igitabo bandika juste pour kwandika, no kuvuga yuko Alfred bamuvugamwo, Colonel Alfred bamuvugamwo 23 fois, barazi neza yuko ari ikinyoma kandi barazi neza ko Alfred atahazofatirwa juste afite ni nka alibi, ni ukurondera ahantu. Ni nk'uko bakubwira bati tuterewe mu mabanda, wewe ugaca uja mu Kirundo ubizi neza ko ubwo rugamba ntushaka kurugwana. Niko mbona bisa nk'iki gitabo kimeze, ni dissuasion. Hanyuma nari mfise akabazo par rapport y'ivyo numvise bavuga ko Rugigana avuga ko ngo amaze gutora ngo umuhisi President Ndadaye ngo amaze kumutora kuri palais ngo hari 21h ngo yagumye arasa kuva 21h. Nagira mbe ndabamenyesha naho ntari umutemwa yuko jewe nabo twabana twaba à moins d'un kilomètre, twaba ngira ngo ni haba ari kuri 500 mètres canke 600 yahaje hari palais. Nta nkoho yigeze ivuga à 21h, twari no mwibarabara, nta nkoho nimwe kuko ntitwanaheruka no kumva inkoho mu gihugu. La dernière fois twarumvise inkoho hari muri 91. Nta nkoho yigeze iturika, nabijya wumva ngo ipine iraturitse nta na kimwe. Inkoho ya mbere yavuze 1h du matin. Rero sinumva Rugigana ahavuga yuko kuva 21h yariko ararasa afise president wenyene muri blende. Ntaco mbona, ni kinyoma nka bimwe bose babivuze. Arabesha nta nkoho yavuze 21h. Twebwe twaraye turaraswa, ijya pale bayitera ko amabombe, niko novyita ko ntari umusirikare numva ari mabombe kuko ntiwashobora no kubuja. Twaba tuzi ko n'inzu zatuguyeko harya muri Asiatique, murabona ha kuri Jeunesse Sport abantu baba autour uba harya inkoho zatanguye 1h du matin ya le 20 octobre, zaheze 7h30 du matin. Ni ukuvuga uwo mwanya wose ntihoshobora no kuvyuka, yari amabomba ataraboneka ku isi twumva kuri irya palais. Hanyuma aravuga ko ngo communication yacitse. Nagira amenyeshe ko 2h du matin hari umuntu twabana yashoboye kuronka telefone y'umushoferi wa Madame Kinigi, kuko uwo mushoferi yari afise mushikiwe aba aho hantu twaba. Araza aravura, araduhumuriza, aratubwira ati bariko barasa kwa Ndadaye. Bisigura yuko à un moment donné hari nka 2h du matin itelefone yarakora. Rero ntitwumva ingene Rugigana yashoboye gutemberana uyu mukuru w'igihugu canke na famille yiwe irya nzira yose yo kuva hajya kuri palais gushika kuri Kamuha ata kintu na kimwe kimuhagaritse canke adashobora gukomereka ngo aronke renfort. Ikindi nshimira uyu shinga ntahe Colonel Alfred yavuze ati kuvuga yuko hari umuntu yuriye igikuta akamubwira ngo manika amaboko canke ngugira gute, ntibikunda kuko izo nkoho amwe ko yamutoye nka 8h du soir canke ata muntu, ntibishoboka kuko kuva 1h du matin yari ama roquette canke sinzi ngene bavyita mu gisirikare, nta muntu ashobora kwegera hajya ahantu. Ivyo vyerekana ko ari ububeshi burenze urugero. Ikindi nagira mvuge coco n'ikibazo nibariza abakuru mu gisirikare bari ngaha, Colonel Alfred na Ngomirakiza, Lieutenant Ngomirakiza, canke abandi barundi bose baba babizi, ariko nibaza ko hoba hari nk'umufodebu ngaha yo bitubwira. Ninde yacaguye irya residence President Ndadaye yagiye kubako, kuko yaba hagati mwibarabara muri rond point harya ahantu hari kirya kirimba cahoze ari camwambutsa. Simbona ko umupresident bivugwa ko azohava yicwa wumvirije ingene abanyagihugu n'igisirikare ingwisi yose yarizi ko ngo azohava cane cane mu mugambwe wiwe. Ndashaka kumenya umuntu
acagura aho umuperezida aba ku buryo ducagagure ego ngira mpeze ku buryo dusanga umuperezida aje mu mpinduka zikomeye nka zirya aca aba muri rond point igisagara ca Bujumbura ahantu hari amabarabara arengane inyuma y'ahaba ico nico kibazo nari mfise ikindi nagira mbaze aba basomye igitabo je ntaco ndasoma mwebwe ntimutangazwa no kubona ko ata muntu wo mu mugambwe wa Frodebu avugwa muri ico gitabo ikindi nagira mbaze ku gitabo ca Rukindikiza naho noba ntandukiye gato n'ama interview ya Ntibantunganya harimo amajambo yerekana nayo nyene ko bisa n'inkinamico kuko atari uguteranya urabona ko atantumbero bafise yo guha ukuri abarundi Ntibantunganya hari bamubaza bati mbega ni kuki umukuru w'igihugu apfuye haciye hicwa abantu b'abatutsi benshi cane hagakurikira n'ubundi bwicanyi aca avuga ati ivyo bintu ni kubera des occasions manquées ngo hari des occasions manquées kuva les années 1970 ngo gushika muri 93 donc ces occasions manquées wewe avuga ko zexplica ubwicanyi bwakorewe genocide yakorewe abatutsi muri 1993 ngira ndangize mbaza nti ni kubera iki abandika ibitabo bose batigera barondera piste no mubegereye perezida Ndadaye mu rupfu rwiwe kuko turamaze kubona no mu mafilime n'ahantu hose iyo umuntu apfuye canke umuntu personnalité ikomeye nkuko ntudirija piste ya recherche kukagwi kamwe abasoda b'abanyabururi b'abatutsi ukibagira ko hashobora kuba ikindi kintu uwundi muntu même son chauffeur même uwo ari we wese ashobora kuba impliqué mu rupfu rw'uyo mu kuri w'igihugu akanyuma eske mwebwe ndakabajije abantu bose president Ndadaye ntihari gushoboka ko aba kudeta atishwe kuko tubona ko bamutemberanye igisagara yari gushobora kubikwa ahantu hanyuma 24 heures après abafata igihugu bakagifata akandi ka remarque ngira nshiremwo ntabarambiye ndahejeje oya nukuri oya ndahejeje rumata nukuvuga yuko tabaranya tubika umwanya ego murakoze ngerageze si birebire harakaye ndise niboneye ndababariye par rapport yaho narindi ico gihe vers 13h mu le 21 octobre Ndadaye yarayapfuye hari imiduga myinshi y'abasirikare byo bita Jomanfu irenga nka 10 yari yuzuye abasirikare baciye kuri rya barabara riva hajya ku Kirimba rija vers port ou aéroport ico kintu muze mu kirondere tumenye igituma harimo abasirikare benshi cane tutazi igihugu babavamo sinzi ko ari abarundi canke ahandi murakoze nivyo nashaka gushikiriza Ego, merci pour votre intervention. Sinzi ko byari bikeneye inyishu mu batumire. Sinzi ko nogira ko je sinza kuvuga umwanya muremure. Ego, karibu iminota 4. Ego murakoze cyane. Jewe iki gitabo ca Joseph Rugigana kije jamais connu. Naragikurikiranye mu buryo bw'akazi habi Paris canke Bruxelles mu Bufaransa. Ego kandi ni ikintu ciza cyane ko abantu babashobora gusohora ibitabo kandi ibintu vyiza gose cyane kuko ndiko ndumviriza abantu bagiye barintervena nuko benshi n'abantu bagutse mu game kimwe n'abantu mu 80 uretse nka Pamela nawe nyene yo bari nko ari mu nyuma y'igime 1983 abandi baba barirenza mugabe ikintu nabonye muri kino gitabo nuko nk'umuntu partisando ya débat contradictoire nuko iki gitabo habi Paris haba mu Bufaransa n'abakiri bato bavutse mu myaka ya 1920 nuko n'abaciye interesako rero siza kuvuga amajambo menshi kuko benshi bayivuze uretse ko bafashe umwanya muremure nuko kwandika ni vyiza ni gitabo nibaza ko kiko kiragurwa kandi kiguzwa abantu bekigura abantu benshi uko nako barundi tsuye dusoma ikintu cisha abarundi ko tudasoma kandi ni vyiza ko abantu bashaka kudebata kuri iki kintu 1993 hari byinshi byavuze ukuri kwavuzwe kumwe twakumvira mu kabare akandi twumvira amashuri abandi twumva mu ntamatama twumvira amasano iwacu mugo no musi ko byanditswe bisohoye n'ukundi kuri tutadufisa
jewe je suis partisan ya débat contradictoire ndashima ibintu Mutama yavuze mbona impa ibintu yabonye kandi vyiza cane hanyuma edition iwacu yarasohoye igitabo ca Mutama mbona igitabo carimo ibintu vyinshi cane kandi dushima cane cane yarasohoye n'igitabo ku bijanye na Nova n'intunzi yavuze ubwicanyi bwabaye muri CD Burundi ubwicanyi bwakorewe abatutsi mu 72 yarasohoye igitabo ca Sylvestre Ntibantunganya kivuga kuri ibintu vya Ntibantunganya kivuga kuri ubwicanyi bwa Ndadaye no kuri rero je mbona ko nk'umupatiza wa débat contradictoire tworeka abandi bantu bose bakavuga kandi ugasera icumviro nagira nshimire Colonel Alfred Nkurunziza jewe sindandamuzi kuko nigera mu shikanganje kwivuna abansi sinigeze ndamubona personnellement kuko kujya nakora akazi nshaka kumwegera n'umuntu yavuye avuga ati jewe i Buruseli muri Université de Bruxelles baza ko yafashe ijambo rigira gatatu canke kabiri avuga ati navuye muri Australia kuza nje gukenguza enda aba bantu bose bafata ijambo niyo nyota nari mfise kuko no musi igitabo cyari gihaga sije rihagaze ku gitabo canditswe na General de Brigade Joseph Rugigana ma vérité sur l'assassinat de Ndadaye je nari niteze nk'uko General Joseph Nuzeye Colonel Alfred Nkurunziza yabivuze ndamushimire cyane n'umuntu yavuze ati urupapuro nuru wamvuze ko ibi nibi sivyo urupapuro nuru wavuze ko ibi nibi sivyo shimire na Lieutenant Ngomirakiza avuga ati ibintu wavuze ibi nibi sivyo nari niteze ko abantu baza gushikiriza icyumviro bakenguza kuko mu bitabo hariyo n'umwuga ugiye gukenguza umuntu yanse mu bita critique littéraire umwugura hari abantu bakavuga ati ibintu sivyo ibi nivyo ibi sivyo ivyo rero nagira shimire Colonel Alfred Nkurunziza yavuye hariya none musi ari ngaha avuga ati passage ni siyo passage ni siyo na Ngomirakiza nuko nyene niwo muco nari mfise niyo nyota nari mfise kuko no musi Renaud hariyo abantu bavutse inyuma ya 1993 bakuze inyuma ya 1993 nibaza ko na jewe ndimo cy'abandi bantu barimo hari bavutse no mu 2000 baje muri kijya kiganiro kandi baje bazuri pertinent ko bagisomye bari baze kahise kuko no musi le procès de Nuremberg mu avoka w'imyaka 20 arayize ma procès ya Nuremberg yacigwa babanazi yajya abantu bose barayahaze kandi ntibavutse mu ntambara ya kabiri y'isi yose y'abanazi nuvuga ko kwandika kuvuga ikintu cyo cyose n'ivyari bibi je nagira nsabe si itegeko abarundi ko twateye intambwe yo gusoma kuko kare twasoma tugira intambwe yo kwandika namba dushobora gusoma igitabo hari umuntu yambwiye ati je sinabwasoma igitabo ateke gisoma ndagishoboye ni ibintu byiza cyane rero twakuraje abantu bose bandike kuko ibintu tuvuga bizohera mu ginyandiko ni imyaka 30 40 50 uravye ahantu bibiri yanditswe no munsi abantu turacayisoma rero jewe muraza kumbabarira ndaza kugenda sinza ngira mpeze gatoya hari ibintu bavuze vy'ama reference hari umuntu yitwa mu professeur yitwa Barbara Kururu yari i Paris n'umwigisha w'amakaminuza mu Burundi yahoze no musi ari mu karuko k'izabukuru ivyo vy'ama reference yarabivuze yavuze ati muri iki gitabo hari ibintu mutashizemwo ntimwatanze ama reference uko barakenguza haraboze mu gisirikare cy'u Burundi kijya 1993 haraboze batwara ikambi uzira bati twebwe twotera ko mwobwira uko nibyo nari niteze ariko rero ikindi kintu none Alain ivyo wari witeze ntavyo waronse kandi uri kurabashimira ko bari bavyiteze oya ikintu je nari niteze n'ikintu kimwe Renaud n'umuntu yakubwira ati je iki gitabo naragisomye kuko igitabo kizokwamaho kizokwigishwa abandi bantu bazogisoma n'imyaka 30 naragisomye passage izi nizi sizo nkuko Colonel Alfred Nkurunziza na Lieutenant none abatumire ntibabikoze rero nasaba ko nabandi bantu boshikiriza iciyumviro boduha umuco kugira tureke kuja muri ntuze muri ko dufise inyota abantu kinon pas vekisa urumva dufise inyota yo kumenya ati iki gitabo ukuri nuku kuko urumva imisi yose umuntu yanditse muramenye ukuri kwariko reka tuguye mu gitabo batubwira ati igitabo wewe washatse kuguma mu gitabo yego 190 yego 190 ni vérité ou version kuko mu gitabo hinge ndakubwire orientation space tuyitahure kumwe ngira ni naco ngira catumye uba déçu orientation space ni vérité ou version kuko nko muri kijya gitabo nkuko yanditse ntitwogisoma nka Bibiliya ngo verset 1 ngo page 5 canke ntumbaze chapitre combien ngo abatesalonike
yaranditse ati Alfred yarahari jewe naragize enquête si tu veux wowe nk'umujournaliste ndashobora kukubwira aba officier negereye au moins minimum 4 bose bavuga bati Alfred ntiyarahari kijya gihe yari mu majoro rindira pardon yari mu majoro umumajoro mu gisoda ca kera si nk'ubu sama pete batanga gutyo nk'ibiharage umumajoro yari mu ikambi araboneka sivyo so nta numwe kijya gihe kipe ateste ko yamubonye igitabo caranditswe sur base de mensonge ushaka rero tuze tukiyage ko deja 3/4 y'ivyo avuga ariko yagiriza umuntu atarahari urumva ica kabiri twese turabarundi uvuze ko wavutse après 93 oya c'est après 93 benshi mu bavuze OK bon en tout cas wari mu bébé avant 93 hari abandi bantu bavutse inyuma avant 93 benshi ngaha de toute façon nta myaka myinshi bari bafise gucagura ugwatsi n'ururu mugabo abantu benshi bafashe ijambo ico gihe bari bafise ubwenge bari bafise umwanya wo kumva ibintu kuko nabo barafise leur version des faits Rugigana afise sa vérité je nashatse kumviriza la version des faits z'abandi donc rero space nuko yari orienté désolé pour la déception bwa mbere Gaire no droits ndabashimiye kuko urumva ntibyoroshe ko kumodeha space nk'iyi kuko Imana ni ikintu ciza cyane rero jewe intererano yanje ntikwari uko twobuza abandika kuko hari ibitabo byinshi byanditswe kuri Colette Brackman yari umumoderatrice ujya munsi yambwiye ati yaramaze kwandika ibitabo 123 ku rupfu rwa Ndadaye urumva ahubwo turakeneye byinshi cyane hanyuma dukenguze kuko hari nibaza ko umwuga wo gukenguza ibitabo byanditse critique bikiri bike mu Burundi dusome hanyuma ntitwasoma dukenguze kuko urumva ibya demokrasi batanga gutera imbere nubwo umuntu atogwa ijambo avec Twitter n'ibindi byose umuntu aragwa ijambo hama twandaye dukenguza ariko ikintu ndiko ndavuga mucagagure ndahejeje no kuruka Imana sinza kugira iminota 17 nk'abandi urumva nigira nsabe dusabe abantu nkuko colonel yavuze ati ni débat contradictoire biyakire ntitushiramo agashavu tukenguza ibyanditswe hama dutume n'abandi bantu bandika ku bugi ibyavuzwe umunsi umwe mu myaka 3 imyaka 4 kuko abantu si bijuju hajya barasoma bakamenya ibyanditswe ariko ntituje hama twataka umuntu reka twataka ibyanditswe yari yo ntererano yanje kuko je nasoma igitabo ndasura ndagisoma ndasoma n'ibindi bishaka bitandatu kuri ico gitabo rero nibaza ko twoha chance n'abantu bagomba kwandika kugira umuntu azosandika gatanga ukuri kwiye ku byabaye kuko sino natura gusa 2015 byarabaye 2010 byarabaye ibindi bintu byarabaye reka tuze rero twiyakire nk'abarundi tumenye ko débat contradictoire hanyuma n'ukuri nta kindi nkora ariko urabona wamaze 10 minutes watanguye na 42 urakoze sindenza nagira ndabasaba umuntu tumwe ko avuze ngo tugume ku byanditse mu gitabo nagira ndabasabe je kuri dédicace ndabona ko ni dédicace y'iki gitabo murabona ko dédicace harimo aux innombrables burundais à vous ministre filmé Sinzoyiheba à tous mes frères d'armes à ma chère mère à mon père à la famille Piba Libgegure à ma chère épouse à mes frères sœurs à mes enfants rero à la fin de il y a dédicace aravuga ngo à toi cher ami NA point virgule pour ton amitié sincère et indéfectible je dédie ce livre nagira numvise ko ari umuntu yavuze ngo on est nombreux on est à plus de 1000 quelques est-ce que nagira nsabe umuntu wese ari ngaha uwo muntu kubera iki wewe ataboneka uwo ari we uyu muntu NA abandi bose yabavuze akavuga n'ico bari umugabo wewe akavuga NA uyu muntu hari ukuntu mushobora kumurondera mukazomenya igituma uyu muntu igituma ndabivuze nuko ndabona ndamumenye jewe numva nomenya n'igituma ico gitabo canditswe nocamenya nibaza ko vyumpa umuco vraiment sinzi ko abasomye ico gitabo muba mwaragize ico kintu mukabona yuko muri dédicace hari umuntu anonyme atavugwa kandi mugabo ahambaye cyane kuri we murakoze
ikintu nta je naragisoma igitabo ariko naragize na attention en fait muduhaye akazi kandi murakoze abantu bose burya barumvise ko babayangaje cyane tuzomenye zohemba reka imbere yuko Edi Mbona avuga reka duhe ijambo Muhozi kugira agire icyo akomanta. Je vais pas être long ntawe uzobuze ushaka kwandika c'est certain ariko kubona hari abantu barenga igihumbi ngaha baje gukurikira ikiganiro nuko ari des questions extrêmement importantes et graves pour nous tous bikeneye rero un minimum de rigueur mu kuzitreta uwandika wese ntaje kudifama abantu uwandika wese ntaje kubeshera abantu kuko ibyo ntibiba bikiri ubwanditsi ni gutanga abantu c'est livrer déjà au lynchage pratiquement ibyo rero n'abandika n'abazokwandika n'abazosubira ça c'est pas écrire mais sinon ushaka kwandika ntawe uzomuza kwandika je nicyo nashaka kuvuga kubona turi benshi gutya ngaha nuko ari ibibazo bidupreocupe nitwaje kumviza critique littéraire ngaha absolument pas ari critique littéraire ngira bari kuba ari 20 cyangwa 30 mais c'est parce que c'est des questions de fond qui sont évoquées dans le livre mais qui vont aussi guhura n'amarealité yandi amafacette yandi abantu babonye yandi etc. Donc le livre renvoie à d'autres choses qui ne sont pas dans le livre. Donc, ce n'est vraiment pas une critique littéraire yatuzanye ngaha ni les questions graves zirimo na interpretation multiple z'ebare zishobora kubamo. Murakoze. Nanje nagomba kubasaba mvuge gatonya hari umuntu yigeze kubaza aranuduhane yabahaje impande ya pare twaba tugize nabi tugiye tutamubwiye nawe icyo twiyumvira ku byo yavuze yego vraiment yatubwiye ibintu byinshi interesa hanyuma yanatubwiye yuko ntuze yavuze yuko 21 Rugigana 21 yatanguye kurasa Rugigana 21 yiko araba filime muhira yabyanditse yiko araba filime y'umupira wo muri Saint-Germain ntuze 21 yariko aramupira muhira hanyuma aramupira uheze 23h acagenda kuryama urumva iby'akazi ntibyarimwo ivyo by'ibindi byagiye kuza mu hanyuma ibindi wavuze byuko cyane cyane cyo nagomba kwishura kindi ibyo wavuze bya Frodebu njewe nimvira yuko ngira nta ba Frodebu benshi bashoboye kuvuga ngo twumvirize icyo bavyimvirako ariko par exemple kuri iki gitabo je numvirije icyo ntibantunganya yakivuze ko president ntibantunganya yavuze nk'ibyo tugo turavuga yavuze ati umuntu ujejwe gukingira ubuzima ukabona muratewe abaguteye urababona urazi iyo baje bava ucuba mujyana ukabamushira ibyo president ntibantunganya yavuze nanje nibyo tuko turavuga twese tuko turavuga tuti ahubwo General Rugigana akwiye kugira ngo akize conscience yiwe kandi ahoze abantu babuze akwiye kwihana akagenda imbere y'agasaba ikigongwe hakwandika ibitabo ibi byo kurondera abandi ngo ibyo bakoze abandi n'ahandi kuza gutukana mu bitabo jewe si mbona yuko ibyo bintu bikwiye hanyuma rero ibi bya investigation wavuze byuko boba baragize harabaye amatohoza menshi muga itohoza ribaye ikaba watumye kwitohoza riba atabigomba ko rigira icyo rishikako ntacyo rimara amatohoza yarabaye imanza zarabaye mugabo nkuko nabibabwiye hakiri kare kandi byavuzwe n'uyu nyene ntuzeye Rugigana iki kintu cyuko uru rubanza rw'ibyerekeye ntuzeye Ndadaye n'abandi ntirushobora yuko ruzokwigera ruba nkuko yabivuze nyene ruba cyangwa ngo rushike ku kuri kuko
abo bishigikiye bagomba kuno kuri ntibagomba ukuri kwe nyakuri, bagomba ukuri nkuko kwa Rugigana, ukuri kwabo niko bagomba. Hanyuma bifuza yuko iminsi yose nyakwigira perezida Melchior Ndadaye yoba igikoresho cyabo ku byo bagomba, kandi bagomba ko biba gutyo imyaka yose. Cyo gituma ukuri kugoye kumenya. Ariko rero abantu bose cyane cyane mwebwe mukiri bato, mukwiye namwe nk'uko mwakoze, mukwiye guhaguruka kugira murondere ukuri, kandi ntibyaba binagoye, kuko uronse umuntu nka Rwigana avuga ati jewe nagiye gutwara umukuru w'igihugu ndamujana, nkaho twoca duhera ngaho, kwiko abamunize tubazi twaca duhera ngaho nkuko ibye. Ariko kugira ngo bace batangura kurondera ngo kubera umukuru w'igihugu ngo yarapfuye, ntibanarondere igituma abanyagihugu bapfuye, bavuga ngo kubera umukuru w'igihugu yapfuye, harapfuye n'abandi n'abanyagihugu benshi. Kandi wa wundi yavuga ibya jenoside, ntidukunda kuvuga ibya jenoside, nta mwanya wo kubivuga umwanya wose cyangwa kuvuga, ariko byari bikwiye kubera byavuzwe na komisiyo ya ONU. Hari hakwiye kuba ibintu abapolitisiye bahaguruka bakavuga ibintu ONU yavuze, rero ngo turabe ingene byo baba bimeze. Rero icyo nagomba kuvuga, izo ntuzeye hatabaye volonté politique yo guheza ibi bintu ntibizohera. Abantu bose, umuntu wese agomba kwikwegera ko ibyo. Kandi ikindi nacyo, turakwiye kugira ubuntu, kugarukana ubuntu. Umuntu yitavye Imana turakwiye kumwubaha. Nta buntu bukihari no kubaha umuryango w'ababuze. Umuntu agahitana igitabo ngo agiye iyi couverture iranateye n'isoni. Iyi niyo couverture agomba ko tumuha felicitation, agomba yuko tumuha felicitation yuko yatwaye umukuru w'igihugu kugira ngo bamuterure, bamushire ku ntuza, bishire ku gitabo ciwe. Oya, we nukuri ubuntu bwaraheze mu isi, mu ntuze mu Barundi. Ivyo tukwiye kubaha, tukubahiriza. Kera banavuga kudeha, mu Kirundi bivuga kudeha umuntu w'umukuru w'igihugu ca twese, n'abandi bahitanywe n'urupfu rwiwe. Twari dukwiye kubigira, tukabigira indahiro, ahubwo ako tubigira ibintu byo gukinisha. Umuntu wese ngo yakinishije ibintu, ngo araronse ibintu arungitse ngo bije kugugwa, ngo bije kujyande. Amafaranga ndimo yacukundi hakuri isi baca amafaranga ku muntu yagiye gutyo, biteye isoni. Yego ndashaka kugenda hejeje, ariko hari ikintu nagomba kuvuga cyanyuma cy'impanuro umuntu aduhaye, cyuko dukwiye gusoma no kwandika. Gusoma, ushima jewe nsoma iki gitabo nagisomye gatatu, kandi turasoma ibitabo byinshi tukabibona. Kwandika rero biracyatugora. Igituma bitugora nuko tudafise culture yo kwandika. Icyo ni cyambere. Si kugira ngo tuvuge ngo turasabye ikigongwe ngo cyangwa ni justification, oya, mugabo nuko bimeze, nta culture yo kwandika dufise. Ikindi cya kabiri, wowe udafise umunyu, Abarundi ntibafise umunyu. Ifo ko muyibuka kameme, hajya wimvira yuko umuntu afise umunyu wo gushira mu duharage natwe nyana turonse. Umuntu adashobora kuba yaronse icyahereza umwana. Wiyumvira yuko baje muri ibyo byo kwandika. Hariho les besoins primaires mu Burundi gutugezemwo. Abantu bo mu Burundi uwajije umuntu agenda n'amaguru, nta bya bindi bya bus. Kera twe twagenda mu kintu cyitwa 5 kubera twatanga amafaranga 5 mu ugenda ngagara ntuzeye ville. Twagenda muri 5. ubu ntana ubundi senkandi mire. Urabyumva? Abo hantu basigaye bagenda n'amaguru. Na politiki wovuga uti abantu ahubwo ko badashoboye kuronka igitoro, reka tubareke bagura amakinga. Ibyo byaranse. Abo bantu babwirizwa ngo bandike. Tufoko tugira ikigongo c'abacu. Abacu umuntu isukari yoyo data wanje ni yabakire.
umuti panadole umuntu adafise agwara umutwe bakaca bamuha igicuncu nacyo nyene ngira ntikicyamera abo bantu nibo tugomba kwandika nimusemerere gusa mubwire isi yose yuko kiriya gihugu gipfuye abantu bacu bapfuye nta n'ikigongo bafise ubo bantu babakubitira kwandikwa ngo nibagene mu matora kwandikwa vraiment niyo probleme babona ko ihari abana bicaye hasi mon dieu nimusemerere mwebwe mushobora kuvugana kuntuze kuri mwe n'ibi bintu ze ibimenyesha makuru n'ahandi ibi byarugigana ntiyandika ibitabo bazomugurire da nuko je mwambabarire ngira ngo natebeje murakoze ngo murakoze pour votre intervention abatwumviriza mu ntahure jewe umu invité afashe ijambo sindamuciramwo ariko les intervenants mufise 4 minutes rumata nindakurikira Niedi mbona okay bona Niedi mbona ijambo ni gwanyu murakoze cyane ku mijambo ndaramukije abatumire bose n'abariko barakurikira i space ndaramukije cyane abo l'ambassadeur colonel Alfred na John bo bemeye kuzana ukuri kwabo nabo nyene kugira ngo abarundi bamenye ibintu uko ni vyiza yuko abantu baza baramenya ibintu ngene vyagenze ingorane ibintu canke ni umuntu ntavuge ngo bamubesheye adafise droit yo kwisigura ivyo rero ni vyiza ko hari imihora imwe nk'iyi ifasha yuko abantu bavugana ukuri jewe ambassadeur Alfred sindamuzi cyane ariko vyo ntangaza ndiko namukurikira igitabo nakiguze ndi New York nakiguze nagisomye umunsi wose uyu munsi wira ngo i space ntibe ntaragisoma kinu sindamuzi cyane ariko ndamuzi n'umuryango wavamo un peu ndabazi n'abakristu kandi akaba avukana akaba ari le beau frère y'umutama yitwa Kayanda Fe Kayanda personnel so vyo ntangaza yuko Alfred yoba ari mu bantu babicanyi ivyo bintu bira donc kuva ndavyumva byarangoye mise à part yuko u Burundi turi mu ngorane nyinshi ariko nkaba mfise kibazo kimwe shaka kumubaza shaka namubaze nk'ubu colonel Alfred muri vous avez la nationalité australienne murafise protection ya Australia nk'ubu Burundi bavuze ati une commission rogatoire ije kubarondera canke mwebwe babasavye mugiye mufise une immunité na protection ya Australie muje gutanga version yanyu i Burundi murashobora kugendayo aho simvuze John kubera John wewe yarahejeje ije bamuciriye urumva innocent ou pas Imana ibananye mufasha arera abana biwe n'umuryango wiwe kandi nibaze bagira ingorane aussi ambassadeur Alfred est-ce que vous êtes prêt yuko mufise iyo couverture apana wewe nyene n'abandi bose bafise ukuri kuri ivyo bintu parce que muriko muravuga yuko mu ma prison y'u Burundi ari abantu bafungiye ubusa none ndadaye ni bande bamwishe les commanditaires ni bande mwebwe mwari muri ijakoro yaragararije umukuru w'igihugu democratic mind ivyo ni ibintu biteye isoni nanivyo vyatumye abandi baja mu ishamba gufata inko kuja kubohoza je dis entre guillemets ico gisirikare voilà où on est arrivé kubera izo ngorane zabaye none twebwe ubu turakuze turafise abana n'abuzukuru ni giki tuzosigira abana canke abari inyuma comme vérité apana kugumara abarundi abantu baba beshi umwami baramwishe ntare 5 n'uyu munsi nta muntu n'umwe ashobora kukubwira ngo byagenze uku abo bantu bagapfa niya secret y'umuntu bishe bakagenda abandi bari ngaho mwibarabara nibo bitwa abashingantahe ivyo rero no kubigwanya kandi muvyigisha n'abana banyu bose kuvuga ukuri guseruka ico ni cambere ica kabiri nashaka ni c'est une remarque
John wavuze ngo president ngo Ndadaye yari gupfuma yihisha mu ambassade cyangwa akaja muri caniveau. Ndashaka usaba ikigongwe abarundi parce que iryo jambo siryo. Umukuru w'igihugu mwebwe mwari muri charge kumuproteja niyihisha muri caniveau. Des fois abantu bakubwira ngo il a été naïf parce qu'il a cru dans ce corps là. Lequel corps l'a trahi? Monsieur, je rectifie tout de suite. Sinavuze ko yari kwihisha, sivyo navuze yuko abamujejwe bari gupfuma baja munsi y'ikanivo cyangwa ahantu mu nzira iri hafi bakamunyegeza kugira abamurondera ntibamubone. C'est ce que j'ai dit. Ariko umukuru w'igihugu mumujejwe murapfa mwebwe imbere yiwe ariko reka kubwire mushinga ntahe kandi mwese mwarahemutse tutarakwishura reka mbe nakubwira ikintu kimwe. Jewe nakumenyesheje yuko nuko abantu badasoma mu mitima y'abantu. Urupfu rwa Ndadaye rwarambabaje cyane sur le plan professionnel. Byaratubabaje la gestion y'ujya munsi byaratubabaje cyane. Mugabo en même temps ko bitubabaza abategetsi bakiyagihe barabujije ibintu nama numva abantu bariko baravuga ngo haci haba pression ngo baca bavuga ngo turahevye ubutegetsi. Yaba hari umuntu yari yagize kudeta ayigomba kijya gihe none ko mu kugira kudeta ushaka ukica abantu hari kudeta bagira zimwe bahora bagira kera ata abantu bapfa, ariko hari ibindi bihugu bagira kudeta abantu bagapfa benshi. None ko ibyo byose byari byaheze hakabura umuntu atwara bose bakavuga ngo iki hakabura ministre yinyegeje, ministre de défense yinyegeje kandi n'umusoda. Mbega urazi umusoda yinyegeje mu nduze mu gihe cy'ingwano ko ntuze umuntu uze atwara chef d'état major de la gendarmerie akinyegeza pendant 2 semaines abantu bakinyegeza benshi bakinyegeza. Abarundi muri bandirumve ko niyo problem. Abanyu urumva c'est pas ndirumve ko nukuvuga la gestion ya gihe yabaye mbi cyane je ndabikwemereye, ariko iyo ubutegetsi bucya buvuga buno nyene buti les enquêtes immédiates nimuzane enquête uyu na répondre ibi uyu na répondre ibi igituma uyu yanditse igitabo arindira 31 akaba ari havuga izina ry'iwanje ndatigeze amvuga dupaniki namuhaye iki niko nyene nibyo nyene wewe wise ngo muri ntirumve ko no ndavuga yuko abarundi batemeye kuvugana ukuri ngo bavugane bati ni impunité totale izokwamaho abantu bazokwama bayipfa kandi ndibitera iteka igicacu. Nivyo kubera ukudahana i Burundi ntivyumvikane ngene abantu bopfa hanyuma le lendemain abantu ngo nimubandanye mugere justement aya maplan safisha nibiki byose bibandanya by'abadede bama bariko baricwa. None uyu mushinga ntahe reka tuze duhana ijambo. None uyu mushinga ntahe karavuga je naganda mubaza ikintu mbega ni kubera iki mushaka yuko ntabaciriyemo ngo mirakiza uyu mushinga nahe n'umudiplomate wo mu Burundi ashaka kubagiriza ko mwabaye lashe, ariko nawe nyene ntigera yagiriza leta y'u Burundi abana bose bakiriye mu makanivo no mu nzuzi nani jambo ndigera numva bivuga ko oya nani Rumata turiko tuvuga ivya muri 93 kandi nimba unkurikirana neza jewe je ne suis pas partisan ubimenye neza kandi nimba Edi wowe mbwira ryari umaze kwagiriza iyi leta ku bana bose imaze kwica tukabasanga mu nzuzi kandi uvuge ko ivyo bintu ari bibi ubu nyene tuvyumve. None wewe ubagirije ufise de preuve umaze kunyumva jewe ndiko ndavuga yuko atari vyo wewe ufise de preuve. Oya wewe iyo courage ufise yo kubabwira abantu ko babaye lashe udafise courage yo kubwira baneva na ba Peter na bajye abantu bose bamaze imyaka bica uriko urava none wewe ntuje kuvanga il faut structurer ibintu muri contexte naco reka ndabakurekere bakwishore jewe kugira ngo ndamubwire ikintu kimwe yumvirize
yumvirize yuko ata exception ihari kuri ibi byabaye byo kuri Ndadaye Melchior. Murabona Uburundi bwagize ingorane kuva isiremwa. Hariho abantu bapfuye b'abategetsi bakomeye cyane gose mu Burundi. Aha umuntu yitwa umuntu incungu y'ukwikukira ku Burundi yitwa Rwagasore Louis. Apfuye mwese naho muri batonya mwarasomye ibintu murazi yuko hapfunzwe bene wabo abitwa abantidendereza babirori baramanitswe baricwa. Jewe uko mubishaka kose mwambwira ariko ndabona ko bitagenze neza kuko nibaza yuko vraiment harimo ikintu kidatomoye. Haca harakurikira abantu bose hari abantu bitwa ariho umwami Charles Ndizeye yapfiriye Gitega gushika uno munsi. Je ntimwambwira ngo murazi ingene byagenze ngo abantu ngo byagenze gute, ntabyo mbona, nta ankete zabaye, nta kintu na kimwe. Hariho Pierre Ngendandumwe yarapfuye ntituzi ingene byagenze. Exactement. Non, attends, je continue, la liste est très très longue. Hariho même n'abanyamahanga, moi je vais vous dire ibintu nabonye dernièrement, hariho umuntu witwa Kassim Malan, un médecin qui était dans donc yapfungije abantu benshi bapfungurwa. On ne saura jamais ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Abantu bapfungurwa hariho n'abari basubira mu kazi baragira gute biragenda uko. Ntuzeye le chef d'état-major, l'homme qui maîtrise yitwa Bikomagu Jean, il est mort. On ne sait pas comment ça s'est passé. Hariho ntuze abitwa ba Manirumva, hariho abantu bitwa ba Adolphe Nshimiyimana, hariho uheruka kwitwa Kararuza Atanazi. Mais pourquoi pourquoi vous voulez parler de Ndadaye comme si il n'est pas un singleton? La liste est très longue. On n'a jamais nibagiye ababikira batatu b'abataliyani bapfuye ariko muriko muraja hors contexte. Ivyo bintu vyose muriko muravuga nivyo, mais on est en train de parler de 93. Vous avez raison. Oui, vous allez vraiment hors contexte. Nagomba ndababwire yuko nimwe mwibaza yuko ari byo kwa Ndadaye byogenda neza bikaja habona ibindi bitagenze. Abarundi baretse gutera imbere mu bindi bintu, mugabo barateye imbere mu kunyegeza ibintu by'ubwicanyi. Ashaka mube honnête kuri 93 2015 batikize inganda n'abandi bose. Oui. Ega tout n'est pas clair. Ibintu byose bimeze nabi. Nimba aba bari ku butegetsi umunsi nimba nabo nyene bakora nabi. Mais c'est pas, il faut pas yuko abari yo legacy basigira cyangwa abarundi basigira abana rero. Nariko mvuga yuko ni wabugomba ko haba clarté mu vyano na ntwa gusa uri kurihenda kuko abantu baramaze kubarode mu gukasha la vérité. Abantu ubundi bazi kunyegeza ubwicanyi. Abantu bicho bagize ubwicanyi. Rega ntashaka ko haba clarté mu vyano na ntwa byose. Ashaka juste kajya kadage n'abajije ambassadeur Alfred. Il est ndamuzi un peu, je connais bien la famille n'abantu b'abakristu n'abantu. J'ai des doutes, moi-même je le mets en doute yuko yoba yari muri ibintu. Je m'excuse ariko negeza kumeta en doute jewe yuko bamwagiriza ibyo bintu, mbona yuko atavyo n'abakristu yo famille yabo nawe nyene so je me dis mais non ubu comme il est australien n'abandi bose bagirizwa ibintu biri bagirizwa mu munsi cyangwa ivyejo habaye une façon yuko baronka la protection y'ivyo bihugu barimo bose. Est-ce que barashaka kuja gutemanya i Burundi ati ibintu kugira ngo bajya bafunzwe habe confrontation cyangwa abere hanyuma tumenye ivyo iyo question Edi ndakubwira ikintu ga Edi, ikintu bajije ni ikintu gikomeye kandi ndakigushimiye, kandi ndagushimiye nuko uzi ko ndi umukirisu. Urumva ngira sinzaho mugabo uvuze Kayanda njabona iyo uva ni byiza. Nego yari muramwanje kandi nabanyene yatwawe nikiza nkuku. Hanyuma rero icyo nagomba kukubwira ga Edi, muri ibi bihe bya none abantu bashizemo ubugombe
ntibigoye mbe ugira ngo ndinda kugenda hariya ngo ndagiye mu Burundi ngo ndagiye ega mu Burundi kihambuza icyo hambuza kugenda naho bomugira bati turaguhaye protection nta nabo nyene nta protection bagira protection batagira igitoro bagira protection batagira ikintu na kimwe nogenda ngo ngende n'amaguru ega ndashaje no mugabo bagomba kuko ndababwira ibyo nzi baraza ngaha aho hariya barafise kuhashika leta naho yo bikenyeye cyane ndiyo politike y'umuntu aza gutohoza canke babiri bakansanga iyo bari cyangwa tugakora nkuko turiko turakora none ubundi uri kuranyumva yego neza cyane tuko turakora bakoraniza mwene ibiri abandi bari nka muri Amerika abandi bari muri Canada bakorganiza ibyo tuvugana ibyo tubabwira bakatubaza ngubu ga mushinga ntahe Edi urazi yuko je te condamné yuko ata munsi numwe nigeze mbasite panda 26 ans hanyuma bakankondana kuri 27e ane ata ntigeze mbasite n'umunsi numwe ariko nkajya numva ndi muri Australia mu kwezi kwa 11 kwa 2018 ngumva banjize kuri liste naho nyine nya liste bagiye kunegosia nuwo nyene bishe yanize ndadaye nkajya numva ngo yashize kuri liste yabo erega buno nyene bakaca bankondana mbega urazi ibyo bavuga ko nakoze ngo nanjewe ngo nari ntuze nari agent de communication entre Buyoya ngo nabandi abo bandi no kuvuga bayita majoro n'abaki bose none urazi ibyo bavuga jewe muri 97 banshira muri 93 none urazi ko bavuze ibyo biranditse mu ntuze mu rubanza yuko ngo Buyoya ngo yaciye ansutena ngo acanshira muri guverinema ngo ya ntibantunganya ngo kugira ngo mbandanye guverinoma ntibantunganya ngo antake ministre de défense ngo kugira mbandanye ngo le coup d'état rampa guverinoma ya ntibantunganya je narigeze njamwo je nabaye ministre muri 98 ibyo rero byose bakabyandika bakagucira urubanza ibyuyu yanditse ubu iyo baba babibonyeho ngira ngo n'urubanza rwo gupfa bakuyeho ngira baca barusubizaho urumva rero jewe icyo ngomba kukubwira ibyo bintu bapfundikanya bakaca bihadurwa kuca bakondana umuntu wowe wogenda ahantu abantu bakubwira yuko wagiye muri guverinoma yo kwandi bantunganya ntibantunganya yatwaye kuva 94 gushika 96 jewe icyo gihe nari mukora muri ministere kandi nari president wa conseil d'administration ya INSS ariko bakabyandika noir sur blanc kandi bagacucira urubanza banciriye perpetuité narunguruje mugabo baratwankiye yuko na avoka wacu ashobora kuvuga uretse twebwe ngo twipresente na avoka wacu baramwankiye ko avuga hanyuma nunguruje ndakubwire baramba na nimero z'urubanza nungururije ko avoka banje baramuhereza bati fata izi nimero ndashobora no kuzikubwira ushatse nimba mugabo ibyo n'ibya privé baramba nimero president wa Cour supreme acaravuga ati mugabo ibi bintu ati mugabo naho tuguhaye izi nimero ati ntituzobahamagara urabyumva hariho abantu rero akarenganyo kamwe katagira ingene kangana abo batama bariko barapfira mu munyororo abo batama atakintu bakoze bazira bari mu munyororo ni bane gusa hariho nuwo atembera ngaho kandi ashobora kuba uyu afise amapete ya general de brigade ariwe ari ala base y'ibintu byose byabaye yitwa nduyo yitwa Rugigana uyo muntu nari kuri kuravuga ngo uri Bujumbura aritemberera mugabo natembere mu rundi ntacyo Imana imuhaye akaronka ingene abashira intuzeye sinzi n'ingene abigira ngira ngo arafise abapfumu hanyuma
uyo wewe ni oya ntawinde kuvuga hanyuma rero uwo ntuzeye uwo Rugigana yatwaye umukuru w'igihugu ntiyigeze n'umunsi umwe apfungwa hanyuma bahitana umuntu w'umumekanisiye w'umwana akiva mu ntuze muri Ukraine John avuye kwiga nguyo bakubiteye imyaka 10 ariko ubutungane wowe kandi baranabivuga abakuru baravuga bati nta butungane buhari ati ndiko ndarira urabyumva ati ndiko ndarira ariko none utubwire nde hanyuma natwe uvuze umbajije uti uzogenda kuvuga ukuri nukuri noro nkamvugira ukuri no kwitaba nkaje imbere y'urubanza natsindwa nkagenda gupeya ico noba narakoze nukuri no cyanda kigiranya munsi nyene mugabo ngenda guciga urubanza nabarya umukuru w'igihugu nyene yivugira ati ndabacamanza dufise ari umukuru w'igihugu akabivuga rimwe kabiri gatatu akavuga ko agiye kurira mu isoko ndabashimire mon colonel pour iyo nyishu mutanze ko muri pre yo kwishura ubutungane bumeze neza kabisa mugabo abana hariya kubera urabizi bonkorerako Modi yari ikintu yari afise avuga je pense kuri iyo intervention nari nabonye yadugije ukuboko oya jewe nuko natuba ko biriko biraba ironi système judiciaire Burundi n'indatayizi n'indatabona ibyikora oya nabonye n'aba diplomate bigira nkuko umenga turi buraya ndikondana la prison à vie avec d'autres responsables des médias etc nishende n'ibyende ndagize iki abantu baraci alors bariko baravuga kugira ngo tuzoronka urubanza twaciriwe bemere baruhe uwo dutumye kuri dutorera kugira ushobore kurungika te propre c'est du n'importe quoi ntihagire umuntu asubira gukinisha abantu ababwira ngo ubutungane bwo mu Burundi nta buriho ça fait partie de la mécanique yo kudeturiza abantu nta kindi murakoze cyane reka dukomeze reka duhe ijambo Madame Kabwa mwiriwe mwese nashaka gushimira cyane rwose Lieutenant John Ngomerakiza na Colonel Nkurunziza ko mwitavye mukaduha opportunité yo kubabaza amaso mu yandi directement kuko si kenshi abantu turonka abantu bo muri armée babibonye dushobora kubaza directement James tubazo tubiri hariho ivyo Monsieur Mbonimpa yavuze ko abari abantu benshi bazi la vérité bishwe bafashwe baricwa malheureusement bagenda batwaye batavuze ivyo bazi kandi ndazi ko iki kibazo tutazogikemura na rimwe tudafise ubutungane Burundi nizopfa twaramenye la vérité yose kuwishe Ndadaye n'ingene vyagenze cico nashaka kubabaza mwebwe muri armée puisque mwari muzi mwavyumvise ko hagira habe coup d'état mwebwe uko muri babiri murazi ukuri kose ingene vyagenze na les commanditaires umunsi urizina tukaronka ubutungane muzobivuga canke murafise ukuntu muzopreserva uko kuri kukazoseruka ikindi naco haracariho mu gisoda abantu bafise ubuntu de l'époque nabone bazoza bagakontribuer apana kubeshuza ivyo abandi banditse muga kuvuga ukuri ikindi kibazo ca kabiri ni c'est pour Colonel Alfred Nkurunziza mwavuze ko mwakoze Subuyoya Ndayizeye na Nkurunziza ni naba ntihenze mu babanga ari hejuru ni bimwe abantu benshi bavuze bati ni les commanditaires ni bande kuko nivyo dukeneye kumenya je nashaka no kongereza ko igituma binyegezwa ni kubera iki aho mwakorera abo bapresident batatu urumva ntibasakane ntibari bafise la même façon yo gutwara est-ce que mu mamuzi gituma batarondeye gushira ukuri ahabona vyo kurondera urwo rubanza bakarufavoriza bakavuga ati reka tukora amatohoza ni kubera iki Buyoya Ndayizeye na Nkurunziza à votre avis sinzi ko mubizi
batabikoze kuko ibinyegezwa à votre avis na lieutenant Ngomerakiza yoshobora kwishura murakoze cyane merci pour les organisateurs et pour l'opportunité reka ntuze mon colonel atangure je vais faire après. OK uvuze uti narakoze kuri abo bose nababwiye kare ingene Buyoya agarutse yabwiye abashefu d'etat major biwe babiri ati rero ndabasabye ndabaramprasa kuko ngomba yuko huguruka dossier ya ingene yicwa rya president Ndadaye itangura ati ce n'est pas normal yuko twobandaniza dukora ku bintu tutamenye exactement nibagire amantohoza muhe ubutungane mubuhe chance yuko bigira kuko muri chef d'etat major umwe wa gendarmerie uyundi wa armée ntibishoboka ati ntibishoboka yuko bohogira amatohoza baramushimira bati eko arabasubiriza nta kindi bakojeje nta kindi kuko yabasanzeho ari abashefu d'etat major general hanyuma baramwemera arahindura ashiraho abandi babasubiriza baragenda baritaba ubutungane baragenda barisigura bien évidemment ntibaca bagaruka mu bibanza byabo ariko barisigura hanyuma baragenda baraburana biraca mu nzira aragerageza urubanza rucitse muri 99 je pense rucitse avoka wa bamwe wanduze waba ba represent bapfuye ntiyabyemera na ntuze na procureur barunguruza urubanza rugenda kunguruzwa sinzi ko gwasubiye kuburanwa no kuburana bitevye ubwo rubanza rusubira gutangura muri 2018 ariko ntigwasubira gutangura ari rwa rundi hatangura rushasha kubera iki kubera bagomba bamaze kubona umuntu uwo barondera baca bamushira en tête de liste wa wundi yatanguza imanza mumbabare wa wundi yatanguza imanza kuba gutangiza imanza niwe ahubwo ubu aje kuba intuzeye umuntu ariwe mu preveni wa mbere alors ku gihe cyantuze cyandi bantunganya nta rubanza rwahabaye nta na kimwe cyabaye cya investigation wewe kubera avuga ngo ntibyoshoboka ariko na wa wundi bantu bahora bariko baravuga yagumye ari mu abantu bose bagumye bari mu banza byabo ubu rero bavuga bati barabigaya nivyo byuwo barabigaya mugabo bakavuga bati murambabarira bati wa wundi ego murakoze bati wa wundi ahubwo niwe nyene kugira ibijya bintu alors urumva urubanza ruva mu bintu by'ukuri ruja mu bya politike hanyuma hacibwa izo manza nk'izo zaciriwe na bamuhozi rero icyo nagomba kuvuga ni iki tanke nabivuze kare kandi ndabisubiramo kandi nzobisubiramo tanke ata buntu bukihari ngo bamenye nuko ibintu bitabwizogira umuhisi perezida Ndadaye Melchior akaba igikoresho imyaka n'iyindi and bagombye cya politike bakazana uyu muhisi nta no kubaha umuhisi nta no kubaha umuryango wiwe nta no kubaha iki bakama iminsi yose haca hazi ico iyo bagombye gufata uyu ngo bya bindi iyo bagombye uyu tanke azoba instrument wa politike yo mu Burundi nukuri nta kuri kuzopfa kuhabaye kandi uyu yanditse iki gitabo yarabivuze noir sur blanc ati ubwo rubanza ntiruzokwigera ruhaba na rimwe ati yego biranditse ngaho mu gitabo ndakubwire page oya uraza kuyisoma nuko rero bimeze ico nico nagomba kukubwira ariko reka uwundi nawe agusigurire
ndashaka gusubiramo ikibazo mutarabandanya nashaka kubabaza nimba mubizi igituma binyegetswa ego turabizi ko tutazociga hatariho état de droit mugabo ni kubera ikimibaza ko abantu bose tout genre politiquement koko buyoya ndayize inkuru nziza na bafrodebu ntibasangiye politique mugabo bahurira ku kintu kimwe bashaka kubinyegeza pourquoi uwa mbere wewe nakubwiye ko atabinyegeje kuko yakuye abashef d'etat major biwe babiri ababwira ati genda imbere y'intuze y'intaye ubundi yabinyegeje we yarabivuze naho batavyemera yarabivuze kandi uwo muntu yamaze igihe kirekire atari site ata kintu na kimwe byagiye kuba après 2015 niho haciye haba izindi ngorane ariko uwa mbere yari yabigize hanyuma uwa kabiri yitwa Ndayizeye wewe urubanza rwari rwacitse 69 muri 99 hanyuma wewe yaje muri 2002 3 wewe urubanza rwari rwungurujwe ibyo by'ugo rubanza wewe ntiyashobora kugira ngo avuge ngo ntiyabigiyemo kuko urubanza rwari rwungurujwe uwo umuntu aramwumva uwa gatatu nawe urubanza rwari rwungurujwe ariko ntituzi igituma rwateba naho rero ibintu bipfundikiye igituma ruteba rudacibwa rutagirande ruwewe ruca rurindira kuva muri 2005 gushika muri 2018 naho nyene rugaruka rudafise babandi rudafise ryashusho rumaze urumva rugarutse rufise iyindi ntumbero yindi itarimwe na babandi bose bari mu Rwambere urumva n'imanza zibiri urabaza rero abantu bazi bya droit bakubwire yuko urubanza rushobora kugira intuzeye bambe case ishobora kugira imanza zibiri muri droit urabaza ibyo ari byo rero nicyo gituma ndakubwira abo bose abo batatu vuze umwe wese yakoze ibyiwe abo babiri Buyoya Ndayizeye abo n'ukuri baragerageje uko bashoboye hanyuma uwa gatatu nawe urumva sinzi igituma yarindiriye mugabo ahagiriye ibyo muri 2018 tuca tubona ibyo ari byo instrumentalisation murakoze bon urumva nibaza ko ari bon narinde ko aheza kugira ngo ndamukomplete nari navuze tout à l'heure ndiko ndababwira yuko twebwe turi dans un pays où ibintu byinshi ntibigenda neza vraiment mu gihugu cacu kandi c'est déjà embaye donc ntibigenda neza ariko ikintu bispecialisé ikintu bazi bametrije ni question de dissimuler la vérité il y a beaucoup d'assassinats il y a beaucoup de hari ibintu byinshi biba mu gihugu cacu ils sont maîtres dans l'art vraiment de dissimuler ibintu ngene vyagenze c'est depuis longtemps nabivuze tout à l'heure ariko je n'uno munsi ndabona abantu benshi sur le dossier du président de la République barabivuga mais puis c'est légitime